ku munsi wa ceremony haravuzwe yuko umuntu wa mbere azohabwa agashiruka bute k'amafaranga ashika 500 wa kabiri 300 wa gatatu 200 rero nuko bitunganije wa kane ntarimo yatashe jury ntizobera mu Burundi jeje ndakimenyesha bisire ko ivyo bintu bita atamuntu azogenda yidoga cha je ndabamenyesheje nta muntu azokwidoga ndagize bwake canke mwiriwe bivanye naho mwese ahere ariko dukurikirana kuri Burundi ni kwa kundi nyene wamenyesha makuru wanyu menyereye niyo Senga Levis abashikiriza ibiganiro misi yose ego imbere yacu dufise umuntu adasanzwe ari ahantu hariko hakorwa ibikorwa byinshi cyane reka tumwakire hame acagirwa ko yidondore mu ncamake ego turabakiriye hello my people mwebwe mwese mukurikina television basanze bita Burundi isanzwe ishaka ibiganiro biryoshe muhora mubibona Levis arashaka ibintu biri update sasa rero jesaze rero nitwa Irakoze Judassin ndi umujournaliste CEO kuri ikiyago cha West TV nkuko bisanzwe rero butugeze mu higana bita yaga nawe mwari bagendaze mwaracere bari abantu benshi mutaraja ko abakunzi ba Burundi manze ejo mu gitondo kare bizosanga ko bizorangira saa 4 saa 5 uko bizaba birangiye kuba bishaka iryo higanwa n'ababa bararyumvise bo kwiyaranja ejo isaa 2 bakaza kuko haize igihe kinini byarasohotse hama rero nko bisanzwe rero reka tongere tubaramutse rero mu tubayikaze rero muri cya kiganiro cacu rero twateguye na Levis yasanze kuri terrain twayo turashutinga abantu bazoja mu higanwa reka twongerete muri jambo rero Levis nawe agira ico tubwiye murakoze cyane muravuze iki ibintu byo guhiganwa mu higanwa rya yaga nawe kuri kiyago cha West TV iryo higanwa ryatanguye ryari bizohera ryari ariko hari ukuntu abantu bakora ku kanyuma bazobikora gute kugira ngo bashobore kuba nabo bo participa mu ivyo bintu umva nkuko bisanzwe ibi bintu haize igihe kinini byarasohotse turungitse amakava turungika video kuri kiyago cha West TV ivuga ibijanye n'iryo higanwa ariko kubisanzwe iryo higanwa ko ryateguwe ni gutanga histoire inkuru yakayize kuva mu 1900 gushika ku 2000 ariko yabayeho apana bya samandari ego si bya samandari ya ntiyabayeho vraiment none bavuga ko atabayeho ntiyabayeho kwari kugira ngo bafashe icyo ikintu kimfasha nyigiye ego nuko rero urumva inkuru yabayeho uvuge bijanye na sport muziki politique utugenegene n'ibindi muce mushobora kugira presenter ibintu byanyu tubashutinga ku buntu mudusanga kuri Avenue de l'Amitié isanganira ikorera niho dusanzwe dubikora ariko rero ejo bizaba bisa nibirangiye saa 5 no kuri umuntu kumuntu atarabizi ni ihangana azorindira ikindi gihe niho tuzoshobora gusohora irindi tangazo kuba higano murakoze cyane umuntu yaratsinda gute kugira abe ashobora kuba wa mbere cyangwa wa kabiri cyangwa wa gatatu bigenda gute ego ubu bwa mbere nuko ateza kuba afise iyo video yiwe ishaka ko yarabwe n'abantu bashika 1000 kabiri ikabikwiza amasaha 100 amasaha 100 n'amahigwe niho ushobora kuronka amahigwe yo kuba wa mbere si kuvuga ngo ubaye wa mbere no niyo mahigwe kuba wa mbere bakaca barabika content yawe mbega irarashe bakarakwirashe hakitabirashe tarashe iyo urumva nta mahigwe yifise murakoze cyane ari ahantu uvuze rero ngo bishitse bose bagakwiza iyo condition musaba bizogenda gute bose bazoba bambere iyo condition tuja turabegwa asumbije uwundi hari uzofise 1000 hari undi yakubise 1010 cy'amavu hari igihe uzosanga hari wakubise amasaha 100 hari wakubise amasaha 400 ikindi kibazo ngaho nyene umuvuze 1000 hatabonetse wo kwiza 1000 ariko akaba nuko kwiza wisa no kwiza 500 nuri musi yawe wawisa azoba yananiwe canke azoba yatsinze wawisa azofisa amahirwe yo gutsinda nayivuze ariko bashara mbega ivyo yavuze birarashe naho ashagaruka ikindi kibazo ni ngombwa gukwiza izo condition zanyu canke kugira ushobore ni murabo wasumbije uwundi
bon tuzora d'abord wasumbije uwundi icaka bije turabati be iyo nkuru yiwe irarashe ikindi naco mu byavuzwe haravuze yuko umuntu afise imyaka myinshi gusumba abandi azohabwa agashiruka bote na atotsi yego abatama barabimenye kwi barabimenye hari abamaze kujamo abatama badakoresha amayuti bajya njyatse nibatse ntavyo bazi none babimenya gute nta nagahinda bafise nibo abantu bamenya niba abatama ba VIP baba mu buyenzi yo mu bwiza muratubwira ibintu bigezweho muratubwira ibintu bidasanzwe biba birenze yego iryo higwanwa kweri jenzo bandaririmwe Jinanje nzopasa ejo mu gatondo uzoburimo ejo mu gatondo nzopasa ariko ikibazo gihari burya dushaka kumenya uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu canke se gushika ku wa gatanu bizaba bimeze gute azoronka agashimwe kameze gute bo tugaruke ku bushiruka bute buzotangwa ku munsi wa ceremony haravuzwe yuko umuntu wa mbere azohabwa agashiruka bute k'amafaranga ashika 500 wa kabiri 300 wa gatatu 200 rero nuko bitunganije wa kane ntarimo yatashe nta nakantu kazoba yakoze ni muri vare turashobora kuzoja tumurondera inbox tukaja tumubwira ati none wewe vraiment wagerageje wabaye wa kane reka tugwaze ko akantu gato uteka kitu kidogo ikiyeri kimwe murakoze cyane mbe abantu batsinze bazobimenya gute abantu batsinze tuzobamenyesha d'abord zoburikora nabibona kuri statistique nuko twobivuga tuzobona ati uwa mbere arashoboye kuronka ashaka kubona ati gende wa mbere fise vu zishika 10,000 wa kabiri ndabona wa kabiri afise vu zishika 10,000 bishika ukuntu nuko tuza dufise groupe y'abahiganwe tuzomenyesha ati statistique zigeza ha tazoba round ya mbere statistique zigeza amasaha maze gushana amasaha aya umva bibona hama après kuko ihiganwa ni indwi yose cyo tubamenyesha ati uwa mbere n'uyu kuri contenu ibi nibi uyarushije aha wowe contenu wapi ego uyu unye yashikanye vu watch time byase mbwa vi aragusumba cyo dutora le pourcentage tugutorera aho uhagaze dushaka kumenya ngaho nyene ntago hazura habaye mu bya bindi bya kamwana wa mama kusanga ibintu by'amarezo sosio usanga yuko kama na mama gute bavuga ati buje banyivye nije nari kubuwambe ntagute par exemple hariyo turabye kama na mama bwa mbere tuvuga ari ibintu bya boost musanzwe mubimenyere gusa aka boosting cyo numva ko byavura bigorana muga boost rero hari abantu azoba bizobereyemo ugize boost bizoca bimenyekana ubwo nyene akamwe na mama rero mvuga naka uno munsi arashobora kuba ari mu mutoya wawe sawa ukavuga ati yamara uyu muto kubera ko ibyo bintu byose nimwe muzobimenya abantu muzobarungikiye reka ndabibira akabanga twebwe tuzovuga ibyatanzwe twebwe ntiturabaje tuzogenda gupresenter uyu wa mbere uyu wa kabiri uyu wa gatatu jury ntizobera mu Burundi jeje ndakimenyesha bisire ko ivyo bintu bita atamuntu azogenda yidoga sha je ndabamenyesheje nta muntu azokwidoga yego wozora video yanje yaduze uvise amakenga bakurenganije so telefone tuje dusanga kuri WhatsApp he utubwira ati ibintu byanje ndabona habaye mu nabibonye ati nabibonye utange ama preuve ati ntibikunda hama rero hacha basubamo jiri umwe hari jiri zosubiramo yego nico jiri bereyeho siko ka cameraman ariko ibintu bisa nkuko biba biryoshe ariko dushaka kumenya mbe mumaze kumenya abatsinze yego ceremony rero izoba ryari kugira ngo umuntu azigire insinzi ceremony zo bitariki 31 z'ukwa gatandatu aho ceremony zo bari uko abambere babamenyesheje ntuzirigura urafata itike yawe uva mu Kayanza uva mu Yinga uza utapashije nuko bitegura
ushaka uzoza yego uje uzoza uzumwe ubwirene watsinze utatsinze oya wara participemo uzoza ushaka kuza vuga ati nje kuraba kumwe nabandi bahabwa ubushiruka bute n'agasoda ntokabura kuko warabayemwo waraginye biba biboneka murakoze cyane kumbure ni byiza cyane ni ibintu biriko birahama amahigwe abajene benshi ndetse n'abatama donc n'abatamakazi ngaruke ni bimwe mu bintu dukeneye gukarisha ubwenge hariyo nk'ubu hariyo abantu bazovuka nko mu 2060 uko usanga ntibazi iti mbega umwami yabayeho wa mbere ninde mwezi ninde bya bintu byazanka tudatahura mbega inka byagenze gute ukamaha isanga kibakamira muki ibintu ivyo ni ibintu umuntu muri imvyo wa mbere yabonetse mu Burundi ninde ivyo ni bimwe rero byatumye dutegurira rino higano gitiro yaga nawe kugira ngo bamwe muri twebwe n'abandi bazovuka bazomenye ati kaze ko Burundi byagenze kuko ibintu byose mana bibikwa muri rezo social ibintu by'ibitabo ntibakibisoma mushaka mu birabe nta muntu ntibakibasoma ibitabo benshi bikundira ama video nkuko bumvirize histoire yabayeho kandi mabona na film documentaire sikirenga zivuga ibya kera Burundi sikirenga niyo mpamvu rero twahisemo gutora rino higanwa gitiro yaga nawe rivuga bya kahise ko Burundi nuko murakoze hari ikintu ngomba ndabasaba ibi bintu yego ntibiherere ngaha naho ryoba ari higanwa murayo muze muradushishirizaho ikintu nka histoire kumva umuntu ashatse histoire y'umuntu runaka histoire y'umwami runaka histoire y'umukinyi runaka histoire y'umuntu y'abantu runaka bagiye bakora amateka kugira ngo bajya abantu badasoma kujya kuntu umuntu yirengagiza gusoma ibitabo acha kuri YouTube yirabira yiyumviririza uko byagiye bikurikirana kumbura ivyo bintu bashobora gufasha abantu umva tugaruke ku ma histoire amwe y'abamwezi y'abantare nibyo mushatse kumbaza muri make kumbure tuba nk'igisabo ko muza murabidushishirizaho nambari rimwe mu kwezi nambari rimwe mu mundu eka ngaruka aho nyene mu biganiro kiyago cabo Steve yateguye hari ico bita film documentaire muzokoma mwayironse yowe nivyo ego nubu ziriho zirabitse tuzozibarekurira ihiganwa ubwira ntumva nivyo vangatiranya murakoze hariyo amafilme documentaire tumaze kubika tuzobarekurira kandi ayo nayanditse ko dutegura ibyo ni vya mbere kandi rero muri higanwa ndabibutse kandi batatu ba mbere tuzobaha ikiganiro batatu ba mbere bafise ikiganiro kuri Kiyago ca Boss TV batubwira ivya kahise bavyagure baronka umwanya wiramvuye kugira bagore biya bintu vyabo bavuze yego ijari abari nk'incamake yego bari incamake kugira unyoteza abantu iyo unyoteje abantu baba bakeneye inkuru ikwiye iryohera abandi bantu nyene no kuma commentaire kenshi tuzosanga ariko barabisaba ati iyo nkuru iraryoshe tugirira iyindi nuko ubwo ntazurahaje ibintu vy'ama episode mwizo nkuru binashobotse byose n'ibintu bizotegura Ikiyago ca Boss TV bizokwicara kiyumvira ati mbega iyi histoire ntitwogira ama episode kugira bize birikurikiranye abantu babikurikirana bibaryohera mu gihe byarabaryoheye tegere dufise hangiro ryo ya film documentaire ibintu by'ama sport murasanzwe mubibona duko dukorana na Cisha Ado kuma emission yajanye n'inkino z'umupira w'amaguru Cisha Ado Loïc Fleury abo bantu twakunda gukorana mu emission y'umupira umuziki cancane muziki ukaba wangloba muri wake up ni kiganiro twabateguriye na Cisha Ado barimwo umuntu musanzwe mukunda Cisha Ado kubisanzwe wake up rero ico kiganiro murakwiye kuza muragikurikirana ndetse na sport na film documentaire tugiye kuzaturabazanira ndetse n'ibindi biganiro nyene bibaryohera murabona ma sport twagiye mu Cibitoki mwarabibonye hamwe aba artiste ba DJ Fernando ba Dramati Gusto allo Melanin Boy mwarabonye Merisan mwarabonye Big Fizzo mwarabonye ba Merisane Big Fizzo haraje n'abandi ba West Design haraza n'abandi benshi nyene baraje nabonye n'abajournaliste benshi n'abamukombozi bose bariho ba journaliste ba Landry Promoter Starboy afise Star TV mwaramubonye bariho vraiment je ibintu biryoshe kuko kubona umu artiste agiye mu Cibitoki murazi habari abantu benshi baba bakeneye abanyotewe ni ibintu baba bibatangaje abonye ati Dramati arakina umupira kuri seti bakabona
Emerisa naje gushigikira abandi ba artiste ba Big Fizzo ba Mukombozi Mukombozi yanakoze na interview muravye muri iki yaguca West TV mwarabonye rya match Mukombozi yakoze interview avuga kuri rya ndirimbo y'umusaraba ego nivyo muri make murakoze cyane muratubwiye ibintu biba bigiye bitandukanye mihingo yose gusa no batera umwete kuri kiyago cha West TV ikintu cha histoire ni mwenyene kandi ikintu ciza cyane gifasha abarundi ego bari mu Burundi n'abari mu mahanga ahantu haba batandukanye nice kintu tutavuze mu kurangiza kino kiganiro ikintu twibagiye tutavuze ntimatubagije ati mbega mwe mushaka kuzogera hehe ntimatubagije ati mbega ikiyago cha West TV ko tubona iturungikira abakora arabajene mbe ni kubera iki kweko mutiyumviye ati ko muzosha yabatama imyaka 50 ni kuki byo byose ntimwabitubagije gira ko nk'umugiye gisayirare kuri muri market twege aho dushaka kuzogera turashaka kuzogera kure cyane na cyane ikiyago cha West TV be televiziyo internationale ni ibintu international abantu bose bayikurikirana bavuga ati iwacu Burundi hariho ikiyago cha West TV ivuga ivy'amadocumentaire ivuga ibya kahise ivuga byose tuba dukeneye igituma nayo irimo abajene benshi nuko mukuru w'igihugu yarabivuze ati niwe arasutena abajene ati Uburundi bukeneye amaraso mashasha kandi burakeneye abantu bumwete kandi murabona abajene kuri make muri make abajene barashomereye ni kimwe cyatumye twiyumvira kugirane kuzana gukora tura abajene benshi cyane aho rero turavuye ku ico kintu kwihangiro ryanyu ku bajene dushaka kumenya kumbure hari akantu mwari muvuze ati burya Uburundi burakina amaraso mashasha burakeneye bamwe bagenda abandi bagaruka inyuma y'ibyo byose hazoshakirikira iki nyuma y'ibyo byose hari abajene ibintu kudija hamaze kubaho iyo televiziyo hamaze kubaho kumbure aho muzoba mugeze muhashitse hazokurikira iki aho tusigeze tubashitse hazoja kurikira ku multiplier ibiganiro abantu bamenya ati isaha zibiri z'agatondo haja kwiganira isaha zine haja kwiki apana nk'ubu twaprodinga ikiganiro kimwe no munsi swate je twaje dusivye kindi gaje kija ko hirya yejo urumva mugabo azo ari ku masaha ku buryo tuba turi sizo mukunda kuri France 24 irungika makuru emission ku masaha ho njyana nk'isaha minota 30 ibiganiro biguma bijako nibaza ko muzobarenga kuberi none batanguye arabavumbutse nka twebwe ego reka tubashimire cyane kandi tumaranye ni kwa kundi nyene ni ya televiziyo yanyu musanzwe mumenyereye ikorera ku mbuga Burundi isanzwe bashikiriza aba artiste bose mu rugero rwo ariko gose haba batama abatamakazi abasore inkumi abana bato kumbure byose muzambira abantu ko bizaza birakurikirana ego reka dushimira abako baradukurikirana twongera namwe tubashimira reka nshimira abantu bakurikiranye iki kiganiro kuri Burundi mutibagera like s'abonner na partage kuko ibyo bintu ni bimwe mu bintu bituma natwe dukorana umwete utanize babonye views video ikubise 2 vues ku munsi wose urumva ni ibintu bituma nyene iyo video bimo décourager nukuri mutwakoraje mu supporting kuri Burundi mutibagana ikiyago cha West TV muyikurikirana ubwo tugiye kubazanira ibintu bigiye bitandukanye kuko muri stock hariyo video nyinshi kahise documentaire hana n'ubu twabazanira bya kahise muzoma mukurikiranira ihiganwa muhabahigwe abariko barahiganwa turabasabiye nabo amahirwe ubwira nabo bazogaruke bashimira muri commentaire nuko rero turabashimiye namwe mwaduhaye kano kanya murakoze cyane